Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramukije mwebwe mwese bakunzi b'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ndabaye ikaze muri ano makuru yo kuva ku igenekerezo rya 26 Myandagaro gushika ku igenekerezo rya 2 Nyakanga, mukayakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Archidiocese de Bujumbura akaburungu BI. Akaba agizwe n'ingingo zikurikira: abigeme b'abanovisi 5 bo mu muryango wa Maria wa Schoenstatt bo muri paroisse yitiriwe umushahu utatiwe wa Bikira Maria y'Imutumba bararonkejwe umwambaro ku munsi w'Imana igenekerezo rya 5 Nyakanga mu misa y'igihe c'isaha 4 zo mu gitondo, yaherejwe na nyene icubahiro Musenyeri Gervase Banshimiyubusa, umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 28 Myandagaro harabaye ibisikanye hagati ya patiri mukuru mushasha Clovis Nduwimana na patiri mukuru yahahora Severin Butoyi muri paroisse Karinzi. Ivyo birori vyari vyatewe iteka na Musenyeri Anatole Ruberinyange, icegera c'umwungere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura. Turababwira kandi iwaniro ry'ugwaruka rwo muri paroisse Magara kuva ku igenekerezo rya 28 gushika ku igenekerezo rya 30 Myandagaro. Tubafitiye amakuru y'imihari n'imigwi, amakuru yo muri Diocese ya Muyinga, eka n'amakuru yanye n'ubweranda Papa Francisco. Grade Kaze nje ndi kuri micro, idoni mu kanya. Ndasubiye kubaha ikaze. Duherano makuru mu gisata citogwa. Abigeme b'abanovisi 5 bo mu muryango wa Maria wa Schoenstatt bo muri paroisse yitiriwe umushahu utatiwe wa Bikira Maria y'Imutumba bararonkeje umwambaro ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2 Nyakanga mu misa y'igihe c'isaha 4 zo mu gitondo, yaherejwe na nyene icubahiro Musenyeri Gervase Banshimiyubusa, umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura. Idonido na Gervase Miburo. Iyo nkuko y'imisa yatangujwe n'urugendo rwahereye ku kirimba ca Bikira Maria ahari agasengero kitiriwe umwamikazi w'amizero rogana isengero nkuru ya paroisse Mutumba. Mu nsiguro yiwe Musenyeri Gervase ati nta wihebera Imana atabanje kuba umukristo mwiza yamaze guhabwa isakramento ry'ibatisimu. Tumwumvirize. Nta wihebera Imana atabanje kuba umukristo mwiza. Nico gituma no kugira ngo bakire abantu mu kuja muri inzira yo kwihebera Imana babanza kubabaza ikete ry'ibatisimu, kuko byose bishingiye ngaho. Ni mw'ibatisimu twese turonka, duheza tugatorana inzira yo kugenda tugana Imana, bamwe bagaca muri iyi nzira abandi bagaca mu yindi, mugabo twese inzira nkuru dusangiye akaba ari inzira y'ibatisimu. Inyuma y'insiguro no kugaragaza ukwemera haciye hakurikira umugirwa wo gutanga umwambaro kuri abo banovisi ugizwe n'ikanzu, umukanda, umwitwikiro n'umudari, bakabaha n'itara ryaka. Umwe mu baserukiye abo banovisi Mama Maria Claudine Niyuhire nawe yakengurutse ashimira Imana abavyeyi babakondesheje ishure n'ingene batahiga imanze bababwiye ko bumva umuhamagaro wo kwihebera Imana, eka n'ababareze mu mashure. Nawe nyene nitumwumvirire. Turabakengurukiye kandi ko mutatubereye intambamyi mu muhamagaro wacu, aho tumariye kubatura icifuzo cacu. Nimwagize muti dukeneye abakwe n'abuzukuru. Turashimiye n'abarezi batwitwararitse mu kuturoza ubumenyi aho twagiye turaca mu buzima bw'amashure. Abo bose bitanze uko bashoboye kose mu kuturoza ikaye n'ikaramu, eka nabo bose badushikiye
twandikishije igisabisho. Inkuka y'imisi iheze haciye haba urundi rugendo rugana ku gasengero k'umwamikazi w'amizero aho baciye bishikana kuri Bikira Mariya umwungere nawe akabaha umuhezagiro. Ibirori vyasozerewe no gusangira inzimano n'abatumire mu bwugamo buri mu kigo c'ubunywanyi c'uwo muryango w'ababikira aho Musenyeri Gervazi yabatekereye impanuro kari urugo bagiye gushinga batosha bavayo ngo kuko umuntu yubaka rimwe rizima kiretse ahuye n'inyatsi. N'ubu tumwumvirize. Kristo ni wa wundi atazi guharara no guharuka, yarabagomwe arabatora mwamukundiye. None rero nk'uko nyakubahwa Albert aheje kubivuga, muze mubandanye muri ingori za Bikira Mariya, mwame ivyamwa vyinshi, ntihagire n'umwe arota agira ngo iryo yari intambwe ya mbere gusa, nimba yari intambwe ya mbere intambwe ya nyuma, kuko umuntu yubaka rimwe rizima keretse ahuye n'inyatsi. Turangize tubamenyesha ko uwo muryango w'ababikira ba Mariya wa Schoenstatt washize umutumba mu mwaka w'1962 ari naho umuhari wa Schoenstatt mu Burundi wacitangura. Abo babikira bakaba baje mu Burundi basabwe na Musenyeri Mikaeli Ntuyahaga yararongoye diocese ya Bujumbura. Bakaba babaye aba 11 mu rukurikirane rw'ingene ababikira babirabure b'uyo muryango bagiye barashikirizwa imyambaro. Tubamenyeshe kandi ko uwo muryango w'ababikira uri ku kirimba ca Bikira Mariya Mutumba wavuye wibaruka n'ikirimba co ku musozi wa Sioni Gikungu mu mwaka w'1995 ku bwa Sedikome Gervazi Miburo Paruwase Mutumba. Tugushimire Gervazi Miburo. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 28 Myandagaro muri Paruwase Karinzi harabaye ibisikanya hagati ya patiri mukuru yahahora Patiri Severin Butoyi hamwe na patiri mukuru mushasha Patiri Clovis Nduwimana. Ivyo birori vyari vyatewe iteka na Musenyeri Anatole Ruberinyange icegera c'umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura. Ni inkuru ya Jean-Claude Nibitanga. Ibirori by'uwo munsi byari birongowe icegera c'umwungere wa diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Anatole Ruberinyange. Iryo bisikanya ryatanguye isaha 6 rihera isaha 8 z'umutaga rikaba ryabereye mw'ibanga ntangere. Hakurikiye gusangira karahuri bikaba vyabereye mu kigo c'abasaserdoti. Icegera c'umwungere wa diocese nkuru ya Bujumbura yatanguye gushira mu biganza vy'Imana abaraho asabira umugisha patiri mukuru mushasha wa Paruwasi Karinzi. Ivyo birangiye Musenyeri Anatole Ruberinyange yaciye afata ijambo amenyesha abaraho uko ibisikanya ryagenze muri rusangi. Acagirwa ko ashikiriza patiri mukuru mushasha wa Paruwasi Karinzi Clovis Nduwimana abaraho. Patiri Severino Butoyi yahora arongoye Paruwasi Karinzi yaciye afata kanya nawe aho yashimiye icegera c'umwungere ku kigoro yakoze kugira ashike mu Karinzi guhagararira ico gikorwa. Yaciye abandanya aho ikaze umusubiriye acana mubwira uko bimeze muri rusangi muri Paruwase Karinzi. Yarangije ashikiriza abaraho urukanwa. Haciye hakurikira ijambo ry'umukuru w'inama nkuru ya Paruwasi Karinzi François Ciza hamwe n'abandi banyacubahiro benshi baraho. Abo bose baguma bahurira ku gukengurukira Imana ku vyiza yakoze mu Karinzi. Twabamenyesha ko patiri mukuru mushasha wa Paruwasi Karinzi avuka muri Paruwasi Bukwavu akaba yahora ari ekonome muri Paruwasi Rugazi. Ivyo birori kandi byari vyitabwe n'abanyacubahiro benshi nka Honorable Zeno Ndaruvukanye, umukuru wa komine Mutambu, umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Bujumbura, ndetse n'abakristu benshi bari bavuye muri Paruwasi Rugazi hamwe na Paruwasi Karinzi. Ku bwa Sedikome Karinzi, Jean-Claude Nibitanga. Jean-Claude Nibitanga arakenuye. Patiri Olivier Ndayisaba yarasezeye icese abakristu ba Paruwasi Magara ku munsi w'Imana genekerezo rya mbere Nyakanga kwagiraje kurangurira ubutumwa ahandi. Ivyo birori vyo gusezerana bikaba vyabereye mu bigo vya Paruwasi Magara mu ntumbero kwibukira hamwe ibihe vyiza vyabaranze mu gihe bari bamaze basangira ubutumwa. Ni inkuru ya Honoré Ndayiragije. Amajambo y'imihango yo gusezerana yatanguriye mu nkuka ya misa aho Patiri Innocent Bangyatuyaga, patiri mukuru wa Paruwasi Magara, yinjiye mu isengero maze akavuga kw'izina y'inama nkuru ya Paruwase n'iry'abakenyezi
abakristu bose no ku giti ciwe ijambo ryo gukenguruka ku bikorwa vyiza Patiri Olivier Ndayisaba yaranguriye Imagara. Ijambo ryari rigizwe n'ibigabane bibiri, kimwe kidondora ivyo bikorwa Patiri yaranguye, ikindi naco kikaba cari kigizwe n'ibisabo, maze agasaba abanyamagara kwigira akarorero ku ngendo nziza zaranze Patiri Olivier Ndayisaba. Ati impanuro n'ivyo yabigishije barabigendera, ati niryo ragi basigaranye. Patiri Olivier Ndayisaba nawe yaciye asezera abakristu avuga ko yishimikiza inema z'Imana n'ibisabisho vy'abemera. Ati agiye mu butumwa buri kubiri aho azoba ariko yiga kuri kaminuza yongera yunganira uwurongoye igisata ca diocese cyo kumenyesha amakuru. Akavuga ko akeneye rero gushigikizwa ibisabisho. Yaciye akenguruka ku butumwa bwashoboye kuranguka kuko bwashobotse kubera yaburangurira hamwe n'abandi. Kubwiwe ati imiti ikoranye kandi ibigiye inama bigira Imana. Arashimira umubano w'abasaseredoti ku mubano mwiza bagiriraniye, ku mpanuro bamuhaye no kuvyo bagiye baramwereka, kuko yaje Imagara akiri mushasha mu busaseredoti. Yasavye imbabazi kuho vyoba vyarashitse ntabe uwo yategerezwa kuba canke ntarangure ivyo yategerezwa, maze aca atanga imbabazi kuboba baramushavuze bakamutsitaza. Yashize asavye abakristu ko bogwiza inguvu mu kurondera Imana, abavyeyi nabo akabasaba kwitaho indero y'ugwaruka. Ibirori vyabandanirije mu kigo c'abapatiri aho abatari bake bagiye mu gatutu ko kumusezera. Aho twovuga abategetsi batari bake, umushingamateka avuka ahe Imagara, musitanteri wa komine Bugarama, uwujejwe umutekano muri komine Bugarama, uwurongoye umugambwe uri ku butegetsi muri komine Bugarama, hamwe n'abamenyesha mana bo ku mashure yose akukira paruwasi Magara, co kimwe n'abahagarikiye imihari n'imigwi ku mashure yose akukira paruwasi Magara. Ko bamenyesha ko abatari bake muri abo bitavye ibirori vyo kumusezera icese bafashe amajambo, maze bakaba bagumye bagaruka ku mico myiza iranga Patiri Olivier Ndayisaba, ariyo kwihanganira abagorana, gutekana, ngo yama anezerewe, agira ishaka, ububangutsi, ngo afise imishikirano myiza ku bandi, kandi ngo arangwa no gukunda ibikorwa. Honore Ndayiragije ku bwa Sedicom paruwase Magara. Arakoze Honore Ndayiragije. Tuje mu makuru y'inyigisho. Urwaruka rwa paruwasi Magara nimureke gufata imigenzo y'iyi si, mukomere mu kwemera kwanyu. Ico cari civugo c'ihwaniro ry'urwaruka ryatunganijwe n'umubano w'abasaserdoti ba paruwasi Magara kuva ku igenekerezo rya 28 gushika ku igenekerezo rya 30 Myandagaro, mu ntumbero yo gukomeza ukwemera k'urwaruka ngo rureke kujuragizwa n'imigenzo y'iyi si ya none. Ni inkuru ya Jacqueline Habonimana. Ihwaniro ryitabwe n'urwaruka co kimwe n'abakuze, abari mu mihari n'imigwi n'abatari mu mihari n'imigwi bavuye ku mashure yose akukira paruwase Magara. Inyigisho ya mbere yugurura iryo hwaniro yatanzwe na Patiri Edison Irumva, asanzwe arangurira ubutumwa muri paruwase ya Mutumba. Yashimikiye ku ikete ryanditswe na Papa, aho yashimikiye ku bintu bikuru 9. Iryo kete niryo kwibutsa ibyo twemera, rigahamagarira abantu gukura mu bweranda no mu muhamagaro wa buri muntu wese. Iryo kete mu kilatini ryitwa Christus Vivit, twabivuze mu kirundi twonyanyura ngo ariho Kristo canke Kristo ni muzima, rigizwe n'ibigabane 9 ari byo vyibi. Ikigabane ca mbere citwa ijambo ry'Imana rivuga iki kugwaruka ku bajene. Muzi umujene mwese murabitaho. Ubwa kabiri, Yesu Kristo yamara umujene, yamara urwanda. Ubwa gatatu, waruka muri kubu mu mukama. Ubwa kane, inyigisho ku bajene bose. Ubwa gatanu, inzira z'abajene ni izihe. Ubwa gatandatu, abajene bashinze imizi badahugumbwa. Ubwindwi, ubutumwa ku bajene kuri mwebwe abajene na pastorale mu Faransa. Ubw'umunani, umuhamagaro. Ubw'icenda, ukuzirikana. Faransa par discernement.
yaciye akebura urwaruka ngo bagire uruhara rukomeye mu kugira ekereziya ntoto mu gukunda ubutumwa kuba umihari n'imigwi bagaterera mu ndinganizo ya paruwase. Mu nyigisho igira kabiri yerekeye umuvyeyi Bikira Mariya yatanzwe na Diakoni Tereforo Niyongabo mu kuzirikana uyo Bikira Mariya yatewe amateka yo kurizwa mu ijuru umubiri n'umutima, yaciye ashimikira ku bintu bikuru bikuru vyatumye Bikira Mariya ategwa iryo teka ati: Bikira Mariya yagendeye ubworo, yicisha bugufi, yarafitiye urukundo abandi, yagendeye ibanga. Yongera ati: namwe gwaruka gwa paruwase Magara nimureke imigenzo y'iyi si kugira mushobore kuba babikira Mariya batoye. Jacqueline Habonimana ku Gasedikome, paruwase Magara. Arakoze Jacqueline Habonimana. Mu ntumbero yo guhimbaza isabukuru y'imyaka 20 muvukano gwaruka g'umuco Fraternité Jeunesse Lumière mu Gifaransa umaze mu Burundi, ikigo ca Foyer de Charité carifatanije n'umuryango w'abanaguye muri Mutima Mweranda mu gutegura indwi yahari ugwaruka inkumi n'imisore kuva ku igenekerezo rya 27 Myandagaro gushika ku igenekerezo rya 2 Nyakanga. Iyo ndwi yari yitabwe n'ugwaruka ruvuye mu madiocese yose Ecclesia y'u Burundi, aho gwaronkeje inyigisho ruragira n'urugendo gweranda ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 31 Myandagaro rugana umusozi wa Siyoni Gikungu. Umunsi w'Imana naho ruriginana mu guhimbaza iryo sabukuru y'imyaka 20. Mumenya ko uwo muvukano watanguye ku igenekerezo rya 28 Myandagaro mu mwaka w'1994 ugatangurira mu kigo ca Foyer de Charité y'u Bujumbura, ukaba watangujwe n'ugwaruka rwaruhejeje kuronswa inyigisho. Tuje mu makuru y'imihari n'imigwi. Umugwi w'abaririmbira-mana witiriwe Nyenyeri yo mu Mutwenzi wo muri Paruwasi Mabanda iri muri diocese ya Bururi waragendeye umugwi w'abaririmbira-mana witiriwe Ubutatu Bweranda bo muri Paruwasi Muvyeyi w'Ikigongo yo mu Kanyosha kuri uw'Imana ingenekerezo rya 2 Nyakanga mu ntumbero yo kunga no gukomeza ubucuti n'imigenderanire hagati y'iyo migwi. Ni inkuru ya Gonzalve Ntashimikiro. Ako nakanyamuneza mu baririmbira-mana bitiriwe Nyenyeri yo mu Mutwenzi ya Paruwasi Mabanda bariko bigirana n'abaririmbira-mana bo muri korali yitiriwe Ubutatu Bweranda muri Paruwasi Kanyosha bari kumwe n'abakunzi babo inyuma yo gusangira inkuka y'imisa, inzimano n'ijambo. Mu kugaragaza akanyamuneza kuri ubwo bumwe n'ubucuti haravuze amajambo yo gukenguruka. Ernest Nsabiyumva umusiki wa korali yitiriwe Ubutatu Bweranda arakengurukiye abaririmbira-mana wa korali yitiriwe Nyenyeri yo mu Mutwenzi muri Paruwasi Mabanda ku rugendo bagize baba mu ntara y'Uburagane berekeza mu ntara y'Imbo atakindi kibagenza atarukundo no kumenyesha inkuru nziza. Akayara kengurukiye cyane n'abavyeyi babo, mbere bamwe muri bo bakaba bari baje babashigikiye. Na Nzambimana Thierry umusiki wa korali yitiriwe Nyenyeri yo mu Mutwenzi yarakengurutse ingene bakiriwe muri Paruwasi Muvyeyi w'Ikigongo ya Kanyosha, acagira ko asaba ko nabo bosubizwa mu nkoko na karengwa abarundi barayamaze ko agafunika abagara umwe arakarenge. Twashaka dukenguruke kukuntu twateye akama bavukanyi tutari twabunga ubucuti bakatwumva bakumva bo twakira nkuko turabavukanyi, ama turashimye ko batwakiye neza ejo tugishika baratwakiye turanezerwa turashika turiyumva ama turaganira nivyo gushima, hanyuma tukaba twaje mu ntumbero yo kunga ubucuti n'abavukanyi baririmbira-mana baha mu Kanyosha. Nico gituma tuje kurondera ubumwe kugira hagati yacu n'aba bavukanyi bo mu Kanyosha tugiranira ubumwe. Ko abanyakanyosha nka kamono batera nogira nti duhurumbire kumenyesha inkuru nziza aho tuba n'ahandi mu makungu haba mu zindi ntara genderanire, hanyuma tumenyesha inkuru nziza nkuko Yezu Kristo nabidutegera. Ikambere n'abasasedoti bari baserukiye mu paruwasi abiri, Patiri Norobert Habonimana wo mu Kanyosha na Patiri Donasiano Nzambimana barakengurukiye cyane mu migwi ibiri y'abarimbira-mana ku bucuti n'imigenderanire bunze kuko vyatumye n'izo paruwasi nyene zimenyana kandi zikongera zikunga n'ubucuti. Tubamenyeshe ko abo barimbira-mana bakora yitiriwe Nyenyeri yo mu Mutwenzi bari kumwe n'abari babaherekeje bashitse muri paruwasi Muvyeyi w'Ikigongo ya Kanyosha ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 31 Nyandagaro, baraheza bakigwa na bagenzi babo muri korali yitiriwe Ubutatu Bweranda bongera barara nabo mu miryango yabo. Muri paruwasi Muvyeyi w'Ikigongo ya Kanyosha, Gonzalve Ntashimikiro ku Gasedicom. Arakoze Gonzalve Ntashimikiro. Agafunika abagara ubumwe na karenge niyo majambo nyamukuru y'intumbero y'urugendo rw'umugwi w'abaririmbira-mana witiriwe Umweranda Tarasisiyo muri paruwasi Musha Mweranda wa Yezu y'Uburuhukiro rwabaye ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2 Nyakanga, bakaba bagendeye bagenzi babo mu mugwi w'abari
w'abarimbiramana witiriwe Tereziya w'umwana Yezu yo muri Paruwasi Magara. Ni inkuru ya Honoré Ndayiragije. Ibirori vyo kwiginana hagati y'ayo makorale abiri byatangujwe n'inkuka ya misa yo gukengurukira Imana yaherejwe na Patiri Olivier Ndayisaba ajejwe ubutumwa bw'imihari n'imigwi muri Paruwasi Magara ari kumwe na Patiri Inosa Irabandutira yaje aherekeje korale y'abashitsi hamwe na Faratiri Evral Hakizimana. Mw'ijambo ryiwe ryo gusanganira abashitsi, Patiri Olivier Ndayisaba yagize ati ni akanyamuneza ko kubona ivyiza vy'ubumwe n'urukundo, ati Ekleziya n'umuryango mwiza cyane uhuza abantu benshi, abanyaburuhukiro bakamanuka Imagara, abanyamagara nabo bakaduka iburuhukiro, ubucuti bugakomera. Ati nibabandanye bakomeza urukundo hagati y'ayo makorale abiri ngo n'abandi bababonere ko akarorero kuko birakomeza cyane mu butumwa. Patiri Irabandutira Inosa yaje aherekeje korale y'abashitsi, nawe yaciye yuhirira agaragaza akanyamuneza kuri ubwo bucuti. Ati nk'uko babivuga mu Kirundi, agafuni kabagara ubumwe ni akarenge. Ati agishika muri Paruwase Buruhukiro mu mwaka wa 2017 niho ikorale y'Imagara yitiriwe Tereziya w'umwana Yezu yagiye kuririmbira iburuhukiro. None kuri uyu wa Mungu w'igenekerezo rya mbere Nyakanga, iyi korale ya Buruhukiro nayo yakwishikiye Imagara kugira ngo bakomeze ubwo bucuti. Umuyobozi wa korale y'abashitsi Bizimana Omeri nawe yaciye agira ati baje kubasubiriza mu nkoko kuko aribo bari batanguye kuja kubagendera. Ati umutima w'urukundo wari watumye abanyamagara bashika iburuhukiro, niwe watumye kandi abanyaburuhukiro nabo baza Imagara ngo bashimangire iryo teka bari barabateye. Turivatongeza hayo ayoboye korale Tereziya w'umwana Yezu yakiriye abashitsi, we yagize ati nakanyamuneza ntangere ko kwakira abashitsi. Akongera ati iryo ni iragi ry'umukama Yezu, we yavuze ati genda mukwire isi yose mwigishe inkuru nziza kugira ngo izina ryanje rimenyekane. Twobamenyesha ko ibirori vyo kwiginana vyabandanirije mu ngoro y'imanza n'amakoraniro yaho nyene mu bigo vya Paruwase Imagara, aho abagize izo korale zibiri co kimwe n'abakunzi babo baciye basangirira hamwe imfungurwa n'inyobwa kavukire, bongera bagaragaza akanyamuneza mu ntambo n'imvyino zihayagiza umukama. Honoré Ndayiragije, Paruwase Magara ku Gafedicom. Arakoze Honoré Ndayiragije. Tuje muri diocese ya Muyinga ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 28 Myandagaro niho nyene icubahiro Musenyeri Gervase Manshimiyubusa uhagarariye nyene ubweranda Papa muri diocese ya Ngozi akongera akaba umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura, niho yashikiriza n'icubahiro Musenyeri Yohakimu Ntahondereye umwepiskopi wa diocese ya Muyinga umusaraba ugwaruka ku rubibe izo diocese zihana ku masanganzira. Uyo musaraba ukaba waherekejwe n'abaseserdoti abihebeye Imana n'isinzi ry'abakristo bavuye Ngozi, aho basanganiwe n'abavukanyi babo bari baje kwakira uwo mushitsi w'iteka aje kumara umwaka wose aramutsa amaparuwasi yose ya diocese ya Muyinga. Mumenya ko uwo musaraba ugwaruka wahezagiwe n'abepiskopi b'Ekleziya y'u Burundi mu mwaka wa 2007 aho bari bakoraniye ku mugwa mukuru wa diocese ya Ngozi. Uyo musaraba umaze kurangura ibitari bike, aho waciye warakabuye kwemera kwa benshi, abakristo barakomoje amasakramentu, abatacana uwaka barasubiza hamwe, eka n'ibindi. Ni inkuru twashikirijwe na Patiri Evariste Harerimana arongoye Savacom. Dusozera no makuru ku makuru ya Nyenubweranda Papa Francisco. Mu kwezi kwa Nyakanga, Nyenubweranda Papa Francisco ahamagarira abakristo b'abakatolika bose gusabira abanyepolitike, abashakashatsi n'abarabi vy'ubutunzi gukorera hamwe kugira ngo batore ingendo zo gukingira amabahari. Akaba ari kuri iyo nkuru ndangije ko n'amakuru yacu, nkashimira mwebwe mwese mafasha akanya ko kuyatega abiri, nkashimira na bagenzi baje bafashije kuyatorokanya. Utwade kaze njeraye kuri mikro mukama bahezagire.